umutwe w'amajambo ijambo tuza kuganira kuno munsi muri kino gitondo ryavuga ngo muhimbaze adore le muhimbaze. Haleluya. Iri jambo muhimbaze ni jambo ryagutse rininiya rigizwe n'ibwirizwa rya mbere Yesu yatanze rirutandi mabwirizwa yose, aho yavuze ko tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose n'umushaha wacu wose n'ubwenge bwacu bwose. Iri ni jambo ridutahuza canke ritwumvisha yuko icifuzo c'Imana, icifuzo cacu nk'igihe cose nk'ishengero no kubona abantu bose bari muri ico gihe, abantu bose bari mu buzima, aho imibereho yacu, aho kubaho kwacu munsi y'izuba muri ino si, aho kubaho kwacu gufise intumbero yo guhimbaza Imana canke yo guhesha Imana icubahiro, yo kubaho kubw'impamvu z'Imana, aho ubuzima bwacu nk'ivyaremwe buba ubuzima buhesha icubahiro Imana, bushira mu gaciro ic'Imana irico, aho ubuzima bwacu bwose buzunguruka kuri iyi principe canke buzunguruka kuri kino cimviro nyamukuru. Mbega nigiki mu buzima bwawe gihimbaza Imana? Nigiki mu buzima bwawe cerekana ubukuru bw'Imana? Nigiki mu buzima bwawe gihesha icubahiro Imana? Nigiki mu buzima bwawe kigaragaza ubucuti bwawe n'ubusabane bw'Imana na wewe? Nico gituma iyo tuvuga ubutumwa abantu bose tubazana guhindukirira Kristo Yesu, ni kugira ngo icaremwe cose kibaho, abo mu miryango yacu, abo mu bihugu vyacu, bose bazanwe mu gihe c'ubuzima bwabo, aho bagaruka ubuzima bwabo bwose bukashira amaso, bugaha agaciro Umuremyi, kuko yaturemye kugira ngo tumuheshe icubahiro, yaturemye kugira ngo ducika biwe. Nico gituma ubuzima bwacu bwose bugomba kuzunguruka impande y'iki ciyumviro co guhimbaza Imana, ikiciyumviro co gushira Imana yacu mu mwanya wayo nk'Imana, aho tuyubaha, aho tuyegukira, aho tuyiyumvirako, aho twiyumvira ku nyungu zayo. Haleluya. Uyu murongo dusomye wo muri Apocalypse igice ca 19 ku murongo wa 10, umumarayika yategetse Yohana mwiyerekwa. Yohana amaze kubona ibintu bikomeye Imana imaze kumuha iriyerekwa, Imana ikamwereka ingene mu ijuru hameze, ikamwereka amadetaye atari makeya, ikamwereka icubahiro n'ingene Imana yubashwe, ikamwereka ivyo Yesu yariko arategura. Yohana aryohewe, araraba uwo mumarayika, yumva uwo mumarayika amuhaye ibintu bikomeye. Bibiri ivuga ngo Yohana aja kumupfukamira kugira ngo amuhimbaze. Umumarayika wenyine aramwibwirira ngo ntumpimbaze, himbaza Imana. Jewe hamwe nabo dusangiye urugendo rw'agakiza turabashumba b'uwo mwami twese, nta gituma womfukamira, ariko ni wapfukama upfukama uhimbaza Imana. Biratangaza kubona ingene igihe cose muri Bibiliya abamarayika bamye banka. Ni kenshi muri Bibiliya mu isezerano rya kera abantu bagenda gupfukamira abamarayika, aba ba Gideyoni, haba base ba Samsoni. Abantu barashatse guhimbaza abamarayika, ariko abamarayika bonyene bakanka, bakavuga ati haguruka ntupime, nuhe icubahiro wenyene. No munsi umutwe w'amajambo uravuga ngo muhimbaze, bivuye muri recommandation y'abamarayika. Ndariya gakoko kweri kandi akamize, munyihanganire ndagaherekezesha amazi ko kukagarukana ni probleme no banda bakengereye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndabivuga tuhimbaza Imana. Haleluya. Amen. Hari utuboga tuguruka ngaha, hari igihe uzoye umuntu ibara riguye oya ucumira, byari byo byose Imana irakontrola ivyinjira n'ibisohoka. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Umumarayika aramubwira ngo muhimbaze. Iki cimviro c'umumarayika asugumira abantu guhimbaza Imana, abwira abantu ngo muhimbaze. Haleluya.
iki kiratwereka yuko abamarayika naho byari ibyaremwe canke ari ibyaremwe by'uburyo budasanzwe bifise ubwiza kandi bari abamesaje, ariko biraboneka yuko hama hariho risque ku mumesaje, hama hariho risque ku muntu yikoreye ubwiza bw'Imana ko abantu bamuha icubahiro. Vyama bishoboka kuko ico Imana ikugira gituma abantu bashaka kuguha icubahiro kirenze igipimo. Biratangaza ingene abamarayika batirekuye canke abamarayika bataretse ngo ba Yohana babasenge, ariko naho marayika afise ubwiza azanye message ikomeye akamutembereza akamwereka ibizoba mu ijuru. Ariko ndakunda uyu mutima, ndakunda iyi dependance, ndakunda uku gusobanukirwa ibi vyaremwe bidasanzwe bidukorera, aho marayika amubwira ati ntumpfukamire, ndumushumba nkawe. Haleluya. Kandi nkongera co kimwe na wewe nkaba umushumba co kimwe na babandi musangiye kuvuga Yesu Kristo. Nukuvuga ngo umumarayika yishize kuri nivo y'intumwa Yohana, yongera yishira no kuri nivo y'abakristo bizeye. Avuga ati twese ikiduhuza turabashumba b'uyu mwami, ni wapfuka mugashima ushima ujya mwami. Mu kazi ka misi yose canke muri business canke muri principe kenshi z'akazi abakora muraza kuvyumva, hari ikintu bakunda kwita conflit d'intérêt. Ni gihe hari intambamyi biboneka ko wewe ushobora kugira tuvuga ukorera ishira hamwe rikaba ritanze isoko, kirazira ko wewe uja mu bahiganirwa isoko rya entreprise gukoresha, kuko hashobora kubaho ico twita conflit d'intérêt. No kuvuga ngo ushobora kwididanya mu mitima ugakorera umwami umwe kurusha uko wokorera inyungu rusange. Ico gituma ushobora gusanga ama entreprise amwe afise ukuntu ashiraho amategeko kugira ngo abakozi ntibagwe muri ico kintu. Ndagomba kubabwira ngo iyo twakijijwe tukaba turabageni ba Kristo tukaba dukorera Imana, twese twama turi muri risque yuko tugwa muri conflit d'intérêt igihe ubwiza Imana iguha canke elevation y'Imana ku buzima bwawe ishobora kugushira muri tentation y'ukumva ushaka kugira inyota ku cubahiro c'Imana. Ukumva umengo urashaka ku cubahiro c'Imana kugira icukuye kugira ngo nawe gicike icawe. Twese muri domaine turimo iyi menace turayifise, isufi yuko Imana igushira hejuru gato, imitima yacu irabatante, uravyumva, imitima yacu irageragezwa gukotora no gukometa iyo erreur. Muri indwi y'amasengesho sinari nzi kwindwi kuri kirari y'amasengesho, ariko ndaryohewe ko ndumva ko sindi oblige guheza message yanje no munsi naho ndayigira igice, ariko numvise nicaye nshaka kuvuga muri indwi, ndashaka kuvuga kuri Satani. Arigiye tumuvuga ariko je ndashaka kumubigisha ko tumwige ko gatoya. Créature nziza ya mbere mu bamarayika Imana yaremye ifise ubwiza. Rero ndagomba kuvuga ngo hari igihe mu buzima bwacu tushobora kugwa mu ikosa rya se w'ibinyoma ari we Satani. Rimwe mu ikosa canke ikosa rikomeye yakoze nukugerageza canke no kwihenda kumva umenga kuvy'Imana arakeneye kugabura nayo ku cubahiro cayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aba bamarayika rero ibi barabitahuye bakavuga ati ntumpfukamire, ariko nupfukame uhimbaza Imana, niyo yonyene ibereye icubahiro, niyo yonyene gize gute. Igihe cose Imana iriko iragukuza uzokwama ugira ikibazo canke uba expose yo gushaka kumva wo kwiapproprier ku cubahiro cayo. Ariko kandi umunsi wa Mungu heruka cyo kinara kivuze ko nimba ari kintu Imana ihaguruka ikagwanira ubwayo ni icubahiro cayo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusoma uyu murongo. Uno munsi nshaka kuvuga ku byimviro bibiri bitugize canke ngomba gushimikira ko gatoya. Nshaka kuvuga ngo ishengero twitwa umugeni wa Kristo canke tukitwa ishengero, eglise. Nizere ko igihe cyose tuba tumaze kwiga canke twagiye tubigisha muratahura yuko iyo tuvuze eglise tutaba tuvuze inyubako canke tutaba tuvuze life center nk'ishirahamwe canke nka organisation canke ariko iyo tuvuga ishengero tuba tuvuga umubiri wa Kristo. No kuvuga rero ngo abakijijwe Bibiliya itwita ikoresheje uburyo bubiri. Rimwe itwita umubiri wa Kristo, ngo n'uburyo bwa mbere.
uburyo bwa kabiri itwita umugeni wa Kristo, uburyo bwa gatatu Bibiliya itwita umugeni, eglise canke umubiri. Izi ni appellation canke uburyo butatu ijambo ry'Imana ritwita. Hari igihe Bibiliya itwita ishengero, hari igihe Bibiliya itwita umubiri wa Kristo, hari igihe Bibiliya itwita umugeni wa Kristo. Haleluya. L'épouse de Christ. Siko. Ariko kandi kuri uyu munsi ndashaka guhagarara kuri ubu buryo butandukanye Imana itwita, kugira ngo dusobanukirwe ingene twebwe abantu ni twebwe vyaremwe vya mbere mu vy'Imana yaremye, uretse ko yaduhaye gutegeka ibintu byose, ariko ni twebwe caremwe Imana yaremye mu buryo budasanzwe kandi yishimiye ikaduha ubutegetsi, ariko kandi ikaba yaturemye no mu ishusho ryayo. Igihe Yesu abamarayika bavuga ngo uwo mubonye agiye uko agiye kubategurira amazu, igihe byavuga ko Yesu agiye kudutegurira amazu, ariko ikindi Bibiliya itwigisha, Bibiliya itubwira ko Yesu agiye non seulement kudutegurira amazu, ariko Yesu agiye no gutegura ubukwe, agiye gutegura ubugeni, agiye gutegura urubanza rwa mariage. Adutegurira aho tuba, ariko kandi n'ubukwe bwarateguwe. Umumarayika atwaye Yohana akamutwara mu iyerekwa, yagerageje kwereka Yohana kimwe mu bintu yamweretse integuro z'Imana, ivy'Imana iriko irategura aha hantu mu ijuru. Siko aravuga kuri uyu murongo wa 19 twavuze canke twasomye ko aravuga ngo umumarayika arambarira ati, hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bw'abamwagazi. Ndagomba kubabwira ngo nk'uku twebwe twakijijwe, agakiza karadukarifya kuzoba mu munsi mukuru udasanzwe, niwo munsi mukuru ukomeye uzoherukira iyindi minsi mikuru yose ibaho, niwo munsi mukuru Yesu ariko arategura. Igihe Yesu nk'umukwe azogira gute, azokwerekana umugeni, azokwakira umugeni mu ijuru, bakadutegurira umunsi mukuru udasanzwe. Bibiliya ivuga ngo hahigwa wewe uzotaha ubwo bugeni. Yesu ashimwe cyane. Nimba warakijijwe, warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, Bibiliya ivuga ngo uri umuhigwe, kuko wewe watumiwe muri ubwo bugeni, kuko wewe watumiwe kuzoba muri uyu munsi mukuru udasanzwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abazoba muri uwo munsi mukuru bari sure, ndashaka kubona amaboko yabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. N'utari sure uno munsi ndakwifuriza kuba sure. Haleluya. Amina. Kuko ibintu byose Imana iriko irakora, umugambi w'Imana ukomeye uratuna otuye iki kintu. Usomye Apocalypse irashira ivyahishuro Yohana, barashira ikibanza kinini cyane kuri uyu munsi mukuru uzoba nka kimwe mu bintu bidasanzwe bizokoreka bikanezera umutima w'Imana. Aramubwira ngo hahigwa bagize gute, ni Apocalypse 19 verset 9. Aravuga ngo umarayika arambarira ati, andika hahigwa batorewe gutaha ubukwe bw'abamwagazi. Kandi arambarira ati, ayo niyo majambo y'ukuri y'Imana. Ni kubitisha hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga. Arambarira ati, oya sigaho ndumushumba mugenza. Haleluya. Amen. Ico shaka kuvuga rero ca mbere, usomye muri Apocalypse 21 verset 9, uko Bibiliya twita, hava ngo haza umwe wo mu mamarayika indwi bari bafise vya bikombe ndwi vyuzuye ivyago ndwi vy'iherezo. Avugana nanje arambarira ati, ngwino nkwereke umugeni, umugore wa mwagazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umarayika aratwaye Yohana aramubwira ati, ngwino nje kukwereka umugeni, umugore wa mwagazi. Ndagomba kugira ngo igihe cyose dukijijwe tugomba gusobanukirwa yuko mukungene Imana itwita. Reka ndababwire, mugomba gusobanukirwa yuko iyo tuvuga ngo mariage canke igishusho c'Imana gifatiye ku gicapo ca mariage, si Imana yitiririye mariage urugendo canke ubucuti bwacu na Kristo, ariko mariage irofreta ubucuti bwacu na Kristo, igitangura n'ubucuti bwacu na Kristo. Aramubwira ati, ngwino ndakwereka umugeni wa mwagazi, ariwe mugore wiwe. Ngo nuko Yohana mutwaye amwereka ishengero, amwereka abantu isinzi, uravyumva,
bitwa ko ari we mugeni wa Kristo. Yohana barabimwereka, barabimupresenta ati nguyu. Ni ukuvuga ngo mu yandi majambo nico kintu mu bintu vya nyuma Apocalypse igiye guhera, imbere yuko Imana izana urubanza ku mahanga, igahana Satani, igahana n'abamukoreye. Imbere yuko ivyo biba, ikintu ca nyuma Imana yereka Yohana ikoresheje uyu mumarayika, Imana yereka Yohana l'épouse, umugeni, wewe nanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abatewe iteka, abababariwe, abacunguwe. Bwana sifiwe sana. Ni nkuko novuga ngo Imana en dernier lieu, usomye ugasoma Apocalypse, mu bintu biba mwijuru, mu bintu bikoreka mwijuru, haba guhimbaza n'ibiki, ikintu canyuma Imana yerekana c'est son église. Ikintu canyuma kizoza kikamera nk'igiherukira ibindi mbere yuko n'Imana izoca imanza. Yesu azoza gutora umugeni wiwe. Ndagomba kubabwira uno munsi muri kino gitondo ngo turi fierté y'Imana, turi umunezero w'Imana. Haleluya. Turi ubwiza bw'Imana, turi icubahiro c'Imana, turi novuga gute, turi pièce maîtresse ya création, turi careme kidasanzwe mu vy'Imana yaremye. Ni twebwe bantu, ni twebwe vyaremye Imana yishimira, yifuza kugira ubucuti bw'ibihe bidashira. Bwana asifiwe sana. Usomye Apocalypse, Bibiri ivuga ngo ku munsi w'urubanza, igihe Imana izobigira icira amateka urubanza, hazoba ari umunsi mukuru ngo gushika naho umumarayika azoba yicaye mu izuba. Umumarayika yicaye mu izuba ngo agatumira inyoni zo mu kirere ngo zitaba umunsi mukuru. Ku munsi mukuru wacu na Kristo, kuri mariage yacu na Kristo, n'inyoni zizoba zatumiwe. Bwira umuntu nshatse cyane hari mariage turindire, n'inyoni zaratumiwe. Yesu ashimwe cyane. Nyoni zo mu kirere. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Jewe ibintu ndavyemera nk'umubebe. Emwe bizoba uko nyene, kuko Bibiliya yabivuze uko nyene, kuko ni vyinshi yavuze bikaba, nibi yarabivuze kandi navyo ne bizoba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nukuvuga ngo hari umunsi udasanzwe aho Yesu yiteguriye guhura mumfashe mu kirundi size ndavyitirana umugeni n'umukwe, ariko turi umukwe siko, turi umugeni. Aho Yesu yiteguriye kugira gutegura n'umugeni wiwe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Kugeza naho na marayika uravyumva nawene aravuga ati no sindi supérieur. Hébreu 11 itangura yerekana supremacy ya Kristo, yerekana ubukuru bwa Kristo. Hébreu gice ca mbere ni twereka igene twe turaruta abamarayika n'abakozi bacu. Nico gituma naho tubabona tukabona ni beza cyane, baratangaje, ariko still n'abakozi bacu. Nikugira ngo nawe usobanukirwe ingene Imana yakugize w'agaciro kadasanzwe, Imana yatugize ibyareme bidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Amina. Usomye fisa afise microphone 1 Corinthiens chapitre 14 verset 12. Abikorino ba mbere 14 ku murongo wa 12. Namwe nuko kuko mwifuza ivyamwemu kuremesha ishengero kube ariko gutuma mugomba kurushiriza. Alléluia. Donc même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. Paulo ariko arigisha abantu kukungene bakwiye kwipfuza ingabire za mpwemu yera. Ariko arangiza amera nk'ukonkirwa kuri iki cigwa ciwe. Aravuga ngo nimba mwipfuza kugira ingabire za mpwemu yera mu buzima bwanyu, mwipfuze kugira ingabire za mpwemu yera, mwipfuze kuzigira abondamment, mwipfuze kuzigira muri mwebwe zigwiriye, ariko nimwipfuza kugira ingabire za mpwemu yera muri mwebwe zigwiriye, mwipfuze kuzigira kuko mutumbereye kubaka ishengero rya Kristo. Ntihagire indi motivation intera jewe gushaka ingabire, ntihagire ikindi kintu kintera gusenga nsaba Imana ngo inkoreshe. Nimba wipfuza ingabire, nimba wipfuza gukoreshwa, nimba wipfuza kuzura ubushobozi bw'Imana, intumbero yawe indani, Imana igira lecture y'indani gasoma umutima wawe, niyakuraba isange wipfuza ingabire. Utifuza ingabire kugira ngo umenyekane canke ngo ube rurangiranwa canke kugira ngo abantu bakwemere canke kugira ngo wemeze abantu kuri umuntu, ariko nihaba hari ushaka ingabire wipfuze kuzironka zuzuye muri wewe, utumbereye kubaka ishengero rya Kristo Yesu. Shaka kugira ngo uyu musheri wa Kristo Yesu aratangaje,
imana iri pre kwishura amasengesho no kuduha ingabire za muhemu akondisiyo yuko mu kuziduha objectif yacu aba ariyo kubaka umugeni, kuko Yesu aritwararitse ko umugeni wiwe ashishikara kubakwa no gutegurwa, kuko ingabire nimba ari pre yo kuzitanga akazidisponibiliza, ntashaka kuzitangira ikindi kintu icyo cyose, ashaka yuko niyazitanga aba ari ingabire ziza kubaka umugeni wiwe, umufiance wiwe, abafiance. Amen. Igihe Yosefu yagira hebe Mariya, kuko Mariya yatwaye inda, ariko Yosefu yari ashobora kumuheba, kuko hagati ya dote na mariage mu mico y'abayuda haracaho igiringo kirenga ic'umwaka bihweza bo observa imico y'umukobwa, ariko amaze gutwara inda yamaze gumukwa. Ndashaka kubagira ngo natwebwe igituma rimwe twitwa umugeni ariko kandi mariage ikaba itaraba, nuko Yesu yaramaze kudukwa, dote yaramaze kuyitanga, yaramaze kuza kwa so, yarakuganje, yaragutegetse, warakuboshe yitwa Satani. Yesu aratanga dote, kandi igihe yatanga dote ntiyatanze igiceri cyangwa ntiyatanze inka, ariko yatanze amaraso yiwe ku musaraba. Niyo yadukoye, niyo yaducunguye, atugira abiwe, atugira inyegu ziwe, yaradukoye. Ariko naho yadukoye ntibaramushikiriza. Bwana sifiwe sana, abazi Kirundi. Amina. Naho dote yabaye, Yesu ntibaramushikiriza, bazoza kumushikiriza habona. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bazoza kumushikiriza umugeni, uravyumva, azoza kumutora, uravyumva? Kandi murabizi yuko abaza gutora umugeni nibo batora umunsi wa mariage, sivyo? Sivyo? Sibo bakora urubanza, sibo borganize. Bwira umwicaye nti rwaramaze gutegurwa mariage yacu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Mwokumva umenga vraiment ibi bintu ariko kwere none gashaka ari byo mwijuru, katwe twa twikeneye igiceri cyo ngaha hanyuma katwifitiye ingorane nibo tubwira ibintu bijanye no munsi. Oya, reka ndababwira aho turi, aho tuja, abo turibo, kuko ibi biragufasha kugira intsinzi mu buzima bwawe yusobanukiwe neza twebwe identite yacu ahaniri. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ndashaka kuvuga ngo umwitwarariko w'Imana iyi myaka yose nuko isinzi ry'abantu bakizwa, ariko si ivyo gusa, nuko banamaze gukizwa umwitwarariko n'igikorwa camuhemu yera mu isi, mu ishengero adukoresha mu ngabire Imana iduha, mu ngabire Imana yaguhaye. Ibi byose Imana ibikoresha kugira ngo itegure umugeni wayo. Haleluya. Rero mwifate nk'abantu bariko baramakiye. Iyo muje mu rushengero, iyo muriko murigishwa, iyo muri mu masengesho, mugira gute? Muhemu yera wewe bandanya gukora operation yo kugutegura no kugushariza pour le mariage. Ivyo turonka vyose biradutegura, bikadutegura, bikaturushiriza kudutegurira wa munsi ukomeye, wa munsi udasanzwe. Iyo tuza tukamuhimbaza, tukamusenga, tukaza kumurondera, twitoza tukigisha kureponda ku rukundo rwiwe ubwo yadukunze. Ukuba kwawe hano hantu ni réponse y'urukundo Yesu yagukunze, waragwitabiye, waragumvise, waragwakiriye. Nico gituma uza gusabana nawe, ukabana nawe, mbere yo kuzobana nawe definitivement, ariko muri en contact, mu gusenga, mu kuvuga mu ndimi, mu gusoma ijambo ryiwe, mu kumva ico gushaka ko. Haleluya. Ashishikara kukwitwararika kuko wacitse uwiwe, kuko yaragukoye, uri shamvu ryiwe, uri propriete yiwe. Bwana sifiwe sana. Nta bundi buzima ugifise, nta zindi nyungu ugikwiye kuba ufise, ariko kandi wacitse uwiwe, uri propriete yiwe. Amen. Yes ashim. Ephésiens chapitre 1 verset 22. Paulo cyane mu gitabo c'abanyefeso yaradevelopye ivyimviro bikomeye nshaka guhagarara ko hano hantu kuri no munsi shaka kuvuga kuri iki kintu kitugira umugeni, kitugira umukwe wa Yesu Kristo. Haleluya. Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 22. Kandi yamushikirije vyose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi mu ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba vyose, niryo mubiri wiwe unengesera vyose hose. Yesu ashimwe cyane. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Aha Paulo ariko yerekana ubukuru bwa Kristo, ariko yerekana ngene Yesu ategeka ibintu byose, ari hejuru y'ibintu byose, ikintu cyose caremwe nawe kandi caremewe kuba sumi kuri we. Paulo aja kurangiza iyi chapitre ya mbere y'abanyefeso, akarangiza yerekana iryo banga rikomeye ridasanzwe
byahishuriwe inyuma y'ukuzuka kwa Yesu Kristo, mpwemu yari amaze gusukwa, kuko nta muntu n'umwe yari gushobora gutahura iri banga ry'ishengero. Abantu bari bazi Imana ifitanye imigenderanire na Isirayeli biciye muri Yakobo. Imana ikaba yagenda ivuga muri Ancien Testament ngo ndi fiancé kuri Yakobo, Yakobo n'umugore wanje yarampemukiye. Ni ukuvuga ngo imigenderanire n'Imana ya n'abantu tuyibonera mu isezerano rya kera biciye muri Isirayeli. Ariko dushitse mu isezerano rishasha inyuma Yesu amaze gupfa, tubona hatanguye kuzana ikintu cazanye umucanganyiko cyane mu ntumwa, kuko hari ikintu cyariko kiravuka mu bushobozi bwa Mpwemu Yera citwa ishengero, kandi kitava gusa kuri Isirayeli ariko gikomoka mu moko yose. Rero iyo faze, uko guhinduka kw'ibintu kwarazanye intambara nyinshi. Bino mu bintu byatumye Yesu yicwa, kuko yariko aratuna page y'ivy'isezerano rishasha aza mu vy'isezerano, yareka turuna page y'ivya kera aza muri bishasha, bikagora ko abantu bavyakira, bikagora ko abantu bavyumva, kugeza naho bamwisha. Izi ntumwa zuzuye Mpwemu Yera batangura guhishurirwa rero icari c'ishengero. Bamaze guhishurirwa aravuga ngo yashize ibintu byose munsi y'ibirenge vyiwe. Hama kandi yongera aha Yesu kuba umutwe w'ishengero. Bibiri ivuga ngo turi umubiri, ariko Yesu agacika umutwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko asanga ibintu byose Imana yabishize munsi y'ubutegetsi bwa Yesu, asanga ibintu byose Imana yabishize munsi y'ububasha bwa Yesu. Haleluya. Imana ikamuhangwa domine ikintu cyose. Nimba Yesu ari umutwe natwe tukabigihimba, birumvikana yuko igihe Yesu akeneye kuganza muri territoire, igihe Yesu akeneye kuganza mu muryango, igihe Yesu azoza kuganza abami bose bo mu isi, asanga ari umutwe w'ishengero, natwe tukaba umubiri. Murumva yuko destine ya Yesu y'ukudomina niyo destine yacu. Mu yandi majambo ni nk'uko Paulo yabavuze ngaha mu Banyefeso ngo ibintu byose Imana yabishize munsi y'ibirenge vyacu, kuko twebwe na Kristo turi umwe biciye muri iyo nkwano ariyo y'amaraso, ariyo yatugize abantu biwe. Twaranywanye ducika umwe, turafatana. Yesu ashimwe cyane. Kandi murabizi yuko iyo ikintu ari ic'umugabo kiba ari ic'umugore, uravyumva, kuko baba basanga ibintu byose. Ni ukuvuga ngo nk'uko Kristo ari we mukwe natwe tukaba abageni, nuko byose turabisangiye. Uravyumva, tuzosangira ugutegeka, tuzosangira umugabane wa data, tuzosangira, uravyumva, inganje tuzosangira, kuko yitwa grand frère wacu, nubwo rimwe na rimwe yitwa umukwe natwe tukitwa abageni. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. So ntaco Kristo ari destine kuba, uretse ko asanzwe ari n'Imana, ariko mu bijanye n'umugabane canke heritage, ico azogabana cose, ico azokwerita cose, natwebwe nk'ishengero ducika aba héritier, kuko nous sommes l'épouse. Ndashaka wumve izo terme canke ivyo bintu biri juridique, biri mu mategeko, kugira ngo twumve ubushobozi nabo turi bo muri Kristo Yesu. Haleluya. Usomye mu Banyefeso igice ca 3 ku murongo wa 10. Kugira ngo none abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ibiganza vyose, abategeka bose, ibiganza vyo mu kirere, arizo za mpwemu mbi n'ibindi bintu vyose, biganza vyo mu kirere, Imana yashimye yuko uno munsi biciye muri mwebwe ari ryo shengero, biciye muri twebwe ari twebwe abageni ba Kristo, Imana yategetse yuko ibiriho vyose, ivy'impwemu, ivy'umubiri, yaba ibikoko, yaba ibintu byose, Imana yategetse yuko bose bazomenya ubwenge bw'Imana buri varié, bose bazomenyeshwa ubuhanga bw'Imana bw'ubwoko butandukanye. Nta handi Imana yashimye yuko haba vitrine y'ubwenge bwayo atari mu ishengero. Imana yashimye yuko ibintu byose bimenya sagesse variée de Dieu au travers de son église. Ubwenge butangaje, buvanze, butandukanye bw'Imana bugomba kumenyekanira mu ishengero. Sinzi ko mwumva
iyo apeli iri ku buzima bwacu. Mu yandi majambo, Imana igombye kugira ico yerekanye kucira ico, igomba kucerekanira mu ishengero. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Rero iyo tuvuze ngo turi umukwe wa Yesu canke ndi umugeni wa Yesu canke muri Apokalipsi batwise umugore, uravyumva? Iyo bivuze ngo ndi umugore, uravyumva? Murabizi neza bagabo bene data, uravyumva? Rimwe na rimwe vraiment n'Imana iguhezagiye wifuza yuko umugisha wawe ubonekera ku mugore wawe. Sivyo? Mugore wawe nyene, uravyumva? Hari n'abagabo bakubwira ati je sinogendera mu modoka nziza, ndayiha umugore kuko niwe bakwiye kubona mu modoka nziza. Sivyo? Rero umugore wawe, uravyumva, niwe wambika, niwe ushariza, kuko quelque part, uravyumva, ibimukoze isoni canke ibimwambika iteka, uravyumva, biragaruka bikakonoha wewe. Nukuvuga ngo nimba ariko tumeze mu buryo buri naturel, birumvikana yuko neza na neza na Kristo mu ruhande rwiwe, mu buryo bwiwe, mu migambi yiwe, nuko yashimye guhereza vyose mu vyafise mu mugeni wiwe, ari ryo shengero, haba ubwenge, haba ububasha, haba ubwiza, haba ibishoboka byose, Imana yashimye kubihereza kuri wewe. Ntaco Imana yakwimye canke yirengagije kuguha kubijaye n'ubwiza bwayo. Ibi ndemera yuko kubimenya birafasha cyane ubuzima bw'umuntu, kwimenya. Niyo usenga ukamenya uko usenga, niyo utegeka ukamenya uko utegeka, kuko ntaco bitwaye icugigwa iyo utakizi canke iyo utacizera. Kuko Satani n'umuhinga mu gukorera hagati y'ivyo udatahura n'ivyo uhabwa. Hagati y'ivyo nahawe no kubitahura canke kubitabitahura, aha hantu hagati Satani yamaharonkera akaryo kiwe ko gukora. Abageni muri ngaha, Bwana asifiwe sana. Abamome ba Yesu muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Abageni ba Yesu muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mumbarizo micaye ati usa nawe, ubona hari ibimenyetso, haleluya, mu buzima bwawe usa nawe. Yesu ashimwe cyane, kuko ariteguye kuduha byose. Haleluya. Nico gituma rimwe na rimwe birambabaza iyo mbonye abantu ukuntu dusenga. Bugisengesho ry'umuntu riragutera kumenya ko uwo muntu yizi canke atiyizi. Ariko abantu b'Imana muri kino gitondo ndaje koga ngo muri abantu badasanzwe. Yesu ashimwe. Iyo muja kunegosia amasoko, iyo muja gusaba akazi, aho mugenda hose mukwiye kugenda nk'umugore wiwe, kuko yabahaye, yashimye ko ivy'ubumana byose bibonekera muri mwebwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ephésiens chapitre 5 verset 23. Abanyefeso 5 murongo wa 23. Kuko ndaza kuwucamwo ibice uyu murongo. Soma. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero. Stop. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo ari umutwe w'ishengero. Urumva yuko igicapo twigishwa kubijanye na mariage ahanini gikura isoko mu cimviro ca Kristo n'ishengero. Ngo kuko umugabo ari umutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo ari we mutwe w'ishengero. Ariwo akaba umukiza waryo, akaba umukiza waryo, ariwo umubiri wiwe, ariwe umubiri wiwe. Haleluya. Akaba umukiza waryo, ariwe mubiri wiwe. Non seulement Yesu si umutwe w'ishengero, ariko yongera akaba n'umukiza w'imibiri yacu. Yesu ashimwe. Kuko imibiri yacu, ngo kuko ariwe mukiza w'imibiri yacu, uravyumva, ariwo mubiri wiwe. Sisi ko muvyumva. Igituma Yesu adukiza nuko twebwe turi umubiri wiwe. Akorera muri twebwe, aturungika, adukoresha mu buzima bw'abantu. Igituma dukiza, ntakiza imibiri yacu gusa, ariko yongera akanadukiza kuko turi umubiri wiwe, turi ibihimba vyiwe. Akorera muri twebwe, aba muri twebwe, agendera muri twebwe.
ibi bigomba kukumvisha uburenganzira ufise mu masengesho canke legitimite igihe usengera umubiri wawe ufise ibisata canke uburyo uri sufra. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kumenya yuko gusaba gukira atari ugusegereza canke atari kubembereza Imana, ariko niwe mukiza w'ishengero. Uravyumva? Kandi ni nawe mukiza w'umubiri wiwe, kuko jewe ndi umubiri wiwe, wewe uri umubiri wiwe. Si ibintu utangira igiturire, si ibintu, uravyumva, si ibintu ugirira manipulation zindi kugira ngo ubigire ko access, ariko ugomba gutahura position yawe n'uburenganzira ufise muri we. 24 dibaza 25. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero. Urumva yuko tugomba gutahura ngo Yesu yaradukunze. Iki nico gicapo, uravyumva, naho uyu murongo dukunda kuvugira wa mariage, ariko kandi kenshi tukifokaliza ku bwoko bumwe bwa mariage. Ariko ndagomba kuvuga ngo hari ubundi bukwe, hari urundi rugo twubatse twubagakanye na Kristo. Tukabwirwa rero ngo twubahe, uravyumva, dukunde abagore bacu nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Ndagomba kukubwira ngo Yesu yaragukunze, yaragupfiriye, kugeza naho yagupfiriye. Ntibigarukira kuri ya majambo abahungu bahora bakubwira ngo baragupfiriye nawe ugacupfa, uravyumva. Ariko Yesu wewe yaradupfiriye vya kweri kweri. Yesu ashimwe cyane. None sivyo abantu b'Imana, uravyumva? Yesu wewe yaradupfiriye, uravyumva, vya kweri, yarampfiriye. Bwana sifuye sana. Icamutumya mpfira nuko nkunda. Ivyo birakeneye ko menya yuko kuko yankunza kampfira, ivyo onya birampa kumenya agaciro kanje, nubwo abandi batoba biteguriye kugupfira, ariko wibuke yuko Imana yaravuye mu ijuru iraza wowe kugupfira, nubwo ata muntu ariko abantu usanga bavuga ngo ntawumbona. Reka nakubwiye naho atawukubona, wewe yarakubonye, araza kuri wewe, araza kukurondera. Ntiyaje kurondera gusa, ariko yari prêt no gupfa ku bwawe. Rero agaciro kawe ntikari mu by'abantu bagukorera, agaciro kawe kari mu by'Imana yagukoreye. Komeza. Ngo ageze aryogesha amazi n'ijambo. Umviriza, non seulement yaradukunze aradupfira, ariko yararatwogeje. Siko twari twambaye nabi, twari dusa nabi, twari ducafuye. Yagize gute? Yaratwogeje. Yaradukunze kugeza naho anatwoza, uravyumva, aratwoza, araduhanagura ubucafu. Urukundo rwiwe rudutuma twoga. Yesu ashimwe cyane. Nuno munsi aratwoza, uravyumva, araryoherewe, afise uko ashaka kutubona kuko turabageni biwe. Ntawe ushaka kubona umusheri wiwe adasa neza. Aratwoza, aradutegura, araryoza, akarigira gute? Ngo agishire ari ishengero rifise ubwiza. Kugira ngo azogishire ari ishengero rifise ubwiza. Objectif yiwe igihe atwoza ku munsi, atwoza kuri saison ku yindi, kuko hari ibiducafuza, hari ibitwanduza. Ariko igituma yama atwoza iyi myaka yose ubaho ni kugira ngo azotwishire tumeze gute? Ari ishengero rifise ubwiza, dufise ubwiza. Ndagomba kuvuga ngo urugendo turiko turagira na Kristo hano hantu. Kristo yaravuze akantu gasa nk'aka dimanche heze. Ndashaka kubabwira ngo nta eglise nimwe, nta mugeni numwe wa Kristo yahejeje koga. Baracatwoza, aracatugira beza. Mwese muracafise ico no kwita ama impurité, muracafise ubucafu kanaka ku buzima bwawe. Muracafise ivyo barega. Nico gituma processus ya Kristo mu rukundo rwiwe abandanya kutweza no kutugira beza kugira ngo atwishire. Ni warondera ishengero ritagira defo, ridafise ikosa. Hari n'abantu barabwira ngo je naratanga biva ngo maze gushika muri eglise ngo nasanze abantu bameze kana kubika ikintu kimwe. Ibi ni bitaro. Yesu ashimwe. Ibitaro vya Life Center. Yesu ashimwe cyane. Uravyumva? Yesu yaravuze ngo abagwaye nibo bakeneye umuganga. Aha mwese muri mu bitaro. Gusa bamwe bariko barisununura bagira basohoke. Uravyumva? Abandi bararemvye, bari muri urgence.
abandi bari muri observation zikomeye barabacometse. Abo bantu bose mu buryo bwose bw'ubugwayi bari mu ishengero. Yesu ashimwe cyane. Ariko jewe cyo nkundira ishengero, uravyumva, ngomba kugipwiza muri Kristo. Nimba Kristo atarariheba, nande ntajyo nzoheba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi niwona rigaya kuko na Yesu ntararigaya, kandi nawe nturi parfait naho urinegura cyangwa ukaribonamo amakosa. Ariko Yesu kugeza uyu munsi ariko aratunganya ishengero giwe, ariko araryoza. Ico dukeneye kukubona ko, uravyumva, si ukukubona uri parfait, ni ukukubona uri mu nzira ija vers la perfection. Iyo turi mu gakiza dukeneye kumenya ngo umwitwarariko wacu, mbega Fiston ari ku nzira yo gukurikira Yesu Kristo. Mbega uravyumva ari mu nzira ifunganye, mbega ariko aragenda, mbega combo ageze ariko aravance. Bamwe bagenda birukanka, abandi bagenda buhoro buhoro, abandi bagenda nk'ibifyera. Peu importe vitesse yawe, ndashimira Imana kuri avansa. Ariko kandi ico tutifuza no kubona uwahagaze, kuko iyo umaze gushaya utangura muri processus yo kubivamo. Uko tugenda icifuzo c'Imana no kudukuze kadushikana ku rugezo, bivaye n'ingene tuyiha igikorwa cayo kiranyaruka, kuko ibikoresho byose Imana yarabitanze kugira ngo bidukuze kandi bidukomeze. Ariko bivaye n'ingene nshaka canke ntashaka, birashobora kugabanya umuvuduko w'igikorwa c'Imana muri jewe. Ariko objective yacu niyo kumenya ngo mbega hari c'Imana nikirakora mu buzima bwawe, hari ahantu uri kurava, hari ahantu ugeze, hoba hari ahantu ugeze. Iki niyo susi, ubu niyo mwitwarariko. Umunezero wacu igihe cyose ni ukubona umuntu afise ahantu ari karava mu rugendo rwiwe rwo guhingurwa, mu rugendo rwiwe rwo kubohoka, mu rugendo rwiwe rwo kwitaba umuhamagaro, mu rugendo rwiwe rwo gusa na Kristo. Agapako sufranchisa kagira umunezero wacu, kuko Yesu niwe igihe cyose yoza yutunganya umugeni wiwe amugira mwiza. Ku munsi Yesu ashaka kutugira beza. Niteze kubona ubwiza bwawe bwo muri 2020. Nifuza kubona hari iterambere ryawe mu gakiza no mu bucuti bwawe n'Imana. Nifuza kubona hari urugezo rwawe rwo kunesha ibyahora bikunesha. Nifuza kubona hari ingeso nshasha zibonerwa muri Kristo zishishikara kuza mu buzima bwawe, canke ivyamwa vya Muhemu Yera bigwira mu buzima bwawe, bigafata ikibanza ca kameremere yari ikononeye. Uko twahora tukuzi tukakumenya ukundi gushasha. Kubera iki? Kuko turi muri processus yo gutunganywa. Sheri wacu ariko aradukora. Haleluya. Aha, akaryoza kugira ngo agishire. Ari ishengero rifise ubwiza. So umviriza, ari ashaka kutwishira dufise ubwiza, ridafise amarabaga, tudafise amarabaga. Stop. Amarabaga rero muyambwire, amarabaga naya ni bya ibitashe mu gifaransa, uravyumva? Aha, ashaka kutwishira dufise ubwiza, tudafise amarabaga, aha, canke injebejebe. Yo injebejebe, Papa Vianney injebejebe. Amaride rero ico ni Kirundi. Aha rero murangure traduction. Uravyumva? Ridafise injebejebe, iminganya, basi iminganyari, nibihinya bigize gutya hanya. Uravyumva? Sisiko muko murumva Yesu ariko aradutegura, ariko aratugira beza. Ntakeneye umunsi azoza gutora ishengero, uravyumva? Nifuza kuzoza kuritora, uravyumva? Ariko aradukorera. Urumviriza? Uravyumva? No muri Kristo Yesu hari ibizoba bitaratungana gose, no muri Kristo Yesu tuzoba delibere. Mwari mubizi? Kuko Bibiliya avuga mu Bikorino yuko hari abantu bazokwinjira mu ijuru nk'abacitse ku icumu, nk'abahatswe kutinjira. Ariko ndashaka kubereka concerne y'uyu mwami kubijanye n'uyu mugeni wiwe. Rero mumenye ngo ariko aradutegura, mumenye ngo arasonya
visage yawe mumenye ngo iyi ni illustration, iki ni igicapo baduhaye c'umubiri. Uravyumva bakatubwira umuntu adafise amaride, bakatubwira umuntu adafise amatashe ku mubiri, bakatubwira, ariko mwibuke ngo izigabire za mpwemu yera n'ababakorera bose bagira ico baza gukontribua. Uravyumva kugira ngo ico gikorwa giheze gikorwe neza. Nuvuga ngo Imana iri busy no kubakorera no kubakora no kubahingura kuko irafise ukuntu ibashaka. Nimba umumariye w'umugore tumutegura akaja muri salon umunsi wa mariage 6h du matin, uravyumva akavayo hafi 13h akanacererwa kwinjira muri commune kuko bariko baramukora. Mbega bariko barakora iki? Nimba bihora bishika ku munsi wa mariage abakobwa bose bagacika beza n'abatari beza cane, ivyo bintu baba bamukoze ko nibihe? Nubwo hari haba vyexagera bakaba babi kuko babigize vyinshi cane, ariko ndafitiye confiance mpwemu yera yuko wowe ivyo ariko aragira nitwabona uwo mugeni ku munsi wa mariage tuzovuga ngo wow. Uravyumva kwa kundi no munsi wa dote umugeni asohotse abantu bamwe ntibashaka gutaha, urambwira madamu sohoka wancereje, ndindiri yasohoke agira sohoka umugeni, bagaca bamuraba cyane cyane abakobwa ndabemera murabizi ibyo muca muraba ingene bamukoze. Buno nyene commentaire citano nyene ngo creyo ngo ni saba ngo ntuze ngo yamugiriye nani ngo yamugirya shinyo ngo niwe ntuze yamugire commentaire citangura sohotse yo. Uravyumva abandi bakamufotora yinjiye ni wa wundi nyene ariko kandi yakozwe. Ndagomba kuvuga ngo namwebwe muriko murakogwa. Haleluya. Aha nitwasohoka ngaha mutambuke nyene nk'abari ikintu cabaye nk'abakozwe. Bwana sifiwe sana. Ugiye ahantu ugende nyene nk'uwakozwe kuko twe niba nadukora gusa ku munsi wa mariage. Mpwemu yera kuva tanzwe kugeza uyu munsi aracari karadukora. Ejo mu gitondo azonkora, ejo mu ijoro azonkora, indwi yanje yose azonkora. Gihe cyose turabamome bari présentable pour le mariage. Kuko nituzi umunsi n'isaha azozira. Yesu ashimwe cyane. Azoza nk'igisuma, nico gituma nawe n'igikorwa cyo kudutegura kiri permanent kuko tutazi isaha yiwe. Haleluya. Abamome Yesu ashimwe. Yo abo kuri internet munyihangane nimba mvuze abamome sinatukanye binabibwiye abantu muri live center ko barazi ngene mvuga abageni. Nansekoresha abageni ve mu terme nayo musanzwe nkoresha. Abageni Yesu ashimwe. Abageni Yesu ashimwe. Abafiance Yesu ashimwe. Aha. Canke ikintu cyose gisa gityo ariko ngo ribe igera ridafise agasembwa, ribe igera sans défaut, sans tâche. Sinzi ngene azobikora mpwemu yera jewe sans tâche sans défaut sindabibona, ariko kandi nico mpwemu yera ariko arakora, nico mpwemu yera ariko arakora ku buzima bwawe. Nico gituma tugomba kuba available, tugomba kuba disponible kugira ngo aronke accès. Haleluya. Ntitugomba kuba abantu bihagaze ko bidefanda, tugomba kuba abantu open ku gikorwa c'Imana. Nihagira n'umuntu akubwira ko ufise defo ntusarare uvuga ko utayifise, vuga uti ahubwo izo nizo mubonye. Akura vyumva kuko rego uvuze ko atavyo ufise wima n'igikorwa mpwemu w'Imana, uravyumva kandi ni manque ya humilité. Ako nimba mpwemu yera yatanzwe full time kudukorera nuko turagwaye tellement. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kurangiriza kuri chapitre ya Esther. Bibiliya ivuga ngo ijambo ryose ngo ryahumeke kugira ngo ritwigishe. Ari inkuru jewe yanyigishije nayivuze ko kuri bonane ndakunda kuyivuga ndayirengana, ariko niyo yanyenspiye uno munsi kwimvira ku mugeni wa Kristo ivy'Imana ndikira mukorera. Bibiliya ivuga ibintu byinshi Yesu ariko aradukorera. Ni vyinshi Bibiliya tubwira Yesu ariko aradukora. Bibiliya inavuga ko Imana yatanze ingabire kugira ngo zubake umubiri wa Kristo, zubake ishengero. Ntidukwiye kunegrija igikorwa cyo kubakwa. Ntidukwiye gukengera ivyo duhabwa byose bitumbereye kutwubaka no kudukuza. Kuko ico nico gituma mpwemu yera yasutswe ku bari mu mubiri bose. Nico gituma mpwemu yera yasutswe. Yesu ashimwe cyane. Iyi chapitre ya Esther igice ca mbere iri ku mugore yitwa Vashiti. Umugore yitwa Vashiti yari umugore w'umwami yitwa Asuerus. Uyu mugore aranyigisha ibintu bikomeye kubijanye na danger dufise twebwe nk'ishengero canke nk'umugeni wa Kristo. Uyu mugore ndamwigira ko ikosa rikomeye ariko riduha igicapo. Bibiliya yavuze ngo bagore mwumvire abagabo banyu nk'uko ishengero ryumvira Kristo.
ariko kandi iyo Jane ibajije kuri iri jambo no ku minsi ya mariage des fois yo turivuga, Imana yarashatse gushiraho harmonie hagati ya soumission na love, guca bugufi no gukunda. Guca bugufi no gukunda ni ibintu bibiri bivyara vraiment miracle de la vie, ni ibintu bizana harmonie mu migenderanire, mu buryo Imana yapanze ibintu muri hierarchie yayo. Ariko kandi duhora tuvuga ngo ukumva abantu bakubwira ngo none Bibiliya ntivuga ngo nyumvire, none Bibiliya ntivuga ngo nkunde. Rimwe turabikoresha à tort ou à raison, canke à tort reka nkoresha ubwo buryo iyo dushaka yuko mugenzi wacu areponda kuco Bibiliya ivuga. Ariko Bibiliya ikavuga ngo bagore mucire bugufa abagabo banyu nk'uko ishengero ririsumi canke riciriye bugufi Kristo. Rero ikibazo uno munsi shaka kurangiriza ko niki? Mbega shengero ry'Imana mwibaza yuko duciriye bugufi Kristo? Kuko iyi relation yatwebwe na Kristo nibaza yuko ntishobora kuja imbere, ntishobora gutera imbere neza igihe jewe na wewe tutari abantu bigishijwe canke bitoza gucira bugufi Kristo. Hari igihe gucira bugufi Kristo binsaba ikintu kigoye, hari igihe gucira bugufi Kristo binsaba gutsindwa, hari igihe gucira bugufi binsaba gupfa. Kuko hari igihe Yesu akubwira ikintu rimwe ntuwihute kucumva canke kikaba kiragoye. Ariko nasanze iri jambo soumission Paulo akoresha riva no mu ijambo rikomoka mu mategeko y'igisirikare. Gucira bugufi Kristo igituma atana rimwe bishobora kuba intambamye ku buzima bwawe bifatiye kuko Kristo agukunda. Sinzi ko munyumva. Kuko agukunda nta na rimwe wowe iyo usabwe kumucira bugufi bishobora kuba biri nuisible kuri wewe. Nta na rimwe ni wamucira bugufi uzosanga wahomvye canke uzosanga yagusize mu kaga canke yagutubije. Kenshi y'abakristo badatahura ko bakundwa birabagora guhinduka. Abantu benshi bashaka guhinduka kugira bazoje mu ijuru, ariko kandi ntiduhinduka kugira ngo tuzoje mu ijuru, ariko duhinduka kuko twahamagariwe kwa dora. Ubuzima bwanje bugomba gushira imbere Imana. Iyo Imana igize ico ikoze ko mu buzima bwanje kitayihesha icubahiro, iyo Imana igize ico imbariye kitayihesha icubahiro, kuko ntahura yuko jewe ndiho kubw'Imana kandi Kristo niwe mutwe wanje, kumucira bugufi kuri jewe nta na rimwe nzosanga bitamfitiye inyungu. Ndashobora kudatahura ico Imana imbariye ubu kubera ntizera canke ko ndayikekeranya canke ko wibaza yuko kwigwanirira canke ko wahamuwe n'ikibazo c'ubuzima kikagutera ico kibazo caguhahamuye kigutuma utokumvira Imana kuri domaine zimwe zimwe. Abantu mwese ngaha murafise domaine mutumvira mu Imana nizo mwumvira mu Imana mu buryo bwiyoroheje, ariko biravye kenshi ico utumvira mu Imana ni ikintu gifitaniye isano n'ingene ugwaye. Igihe cose uzoraba aho utumvira Imana cane hazokwama hakwereka aho ugwaye cane, kandi aho niyo hakwiye kuba sujet ya prière yawe, aho niyo ukwiye gusoma ibitabo, aho niyo ukwiye gusaba amasengesho, aho niyo ukwiye kurondera ikintu cyose cyo gufasha kuhakira, kuko aho onya wama uneshwa no kudaca bugufi, no kuvuga ko ari hugwaye cyane. Ariko narabonye abantu bagira attitude yindi, akavuga ati ahantu naho ndahagwaye cyane, ugaca uhakomantara cyane, ukavuga ati ngaha nibakorako, na pastor arabizi n'abagenzi banje barabizi, nawe mushasha ugomba kubimenya, aha ntibakorako. Ariko umuntu w'Imana unyemerere dukoreko, kuko ikigutera kutumvira uravyumva kirashobora kugukwegera. Uyu munsi iyi histoire ndangirizako ivuga ku mwami yaganze ibihugu birenga 100. Uyu mwami yagize iminsi mikuru irenga iminsi 100 y'imisi mikuru. Ndashaka ndabafashe twihe image, mumfashe, turi ku minota ya nyuma, munyumvirize mugerageze kumva. Uyu mwami ategeka ibihugu birenga 100. Uyu mwami agize umunsi mukuru w'iminsi irenga 100, ariko acaragira n'iyindi minsi 7 atumira abantu bose muhiri wiwe. Uyu mwami ndagomba kubabwira ngo burya muri twebwe turafise akantu k'ubumana. Nukuvuga ngo n'abami bo mw'isi barashobora kukwigisha ikintu kigize kamere k'Imana mu bintu bimwe bimwe.
uyu mwami Asuwerusi icamutumye agira iminsi mikuru cari ico gupruva abantu ingene ari fort, ingene ari puissant, ingene atunze, ingene ari igitangaza. Niyo titre y'umunsi mukuru. Mu yandi majambo ni kugira ngo abamubona bose bakabona ubukuru bwiwe n'ibihugu yategeka, uravyumva, bamugaruke ko bamere nk'abamusenga, kuko afise ibintu byinshi bigaragaza ubushobozi bwiwe. Yerekanye ibihugu ategeka, yerekana igisirikare afise, yerekana ubutunzi afise, yerekana ibikoresho atunze, uravyumva. Muraza kumva uwo murongo, uranavuga ngo anategeka yuko abantu iminsi 7 babaha kunywa ico bashaka cose, bakanywera mu bikombe vy'inzahabu. Urabona yuko umuntu wese iyo ari gangi ashaka gupruva abantu ko ari gangi mu gukora ibintu bigaragaza ubugangi bwiwe. Usomye rero aho hantu, ngize resume kuko hari igihe usanga amaterme bakoresha muri Bibiliya y'ikirundi bamwe batayumva, ariko urashobora gusoma Esther chapitre 1 usome imirongo mikenda kugira uhagarikira guhera ku murongo wa mbere, twumve kuri uyu munsi mukuru wa Asuwerusi. Niho nza kurangiriza ngira commentaire imwe. Ku ngoma ya Asuwerusi, Asuwerusi uyo niwe yaganza ibihugu 127 uhereye ibuhindi ugashitsa Ethiopia. Ico gihe umwami Asuwerusi yari ahangamye ku ngoma yiwe ku mugwa Ishushani. Mu mwaka ugira 3 ari ku ngoma, atumirira amazimano abaganwa biwe bose n'abamenyekana biwe, abahambaye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'abasegaba n'abaganwa b'ibihugu bakoranira imbere yiwe. Amara iminsi myinshi yerekana ubutunzi bw'ubwami bwiwe bw'icubahiro n'igitinyiro c'ubugabe bwiwe bw'agahebuza, ashitsa iminsi 180. Nuko iyo minsi ishize, umwami atumira abantu bose bari ku mugwa Ishushani, abahambaye n'aboroshe, bamara iminsi 7 mu nyubakwa yo mu ngoro, mu rugo ku ngoro y'umwami. Hari hakinze impuzu zera n'izisa n'akatsi gatoto n'iz'amasufe, zimanikishijwe imigozi y'ibitambara vyera vyiza n'iy'imyambarabami, ifashwe n'impeta z'ifeza ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Hari n'imisegamuro yakozwe mu izahabu n'ifeza, iteretse ku musezero wa marimari nyene y'amabara y'agahama n'ayera n'ay'umuhondo n'ayirabura. Babahera ivyo kunywa mu mabakure y'izahabu, kandi ayo mabakure amwe yasa ukwayo ayandi ukwayo. Babaha ku biturire vy'ibwami, kuko ikiganza ciza c'umwami cari kiri. Kandi muri uko kunywa vyashinzwe ngo ntihagire uwugobegwa, kuko umwami yari yageze abasuku biwe ngo umuntu wese agira uko agomba. Kandi n'umwamikazi Vashiti atumirira abagore amazimano mu ngoro y'umwami Ahasuwerusi nyene. Nuko ku munsi ugira 7, umutima w'umwami umaze gukamugwa na vino, abarira Mehamani na Bizita na Haribona na Bigita na Abaguta na Zetari na Karukasi, abo uko 7 bari inkone zihereza uwo mwami Ahasuwerusi. Ababwira kuzana umwamikazi Vashiti imbere yiwe, yambaye igitsibo c'ubwami, kugira ngo yereke amahanga n'abaganwa ubwiza bwiwe, kuko yari umunyakaranga. Ariko umwamikazi Vashiti yanka kuza ngo yemere ijambo ry'umwami ryatumwe izo nkone. Stop. Bituma umwami ashangashirwa gose, uburake bwiwe buraziriringa. Stop. Bibiliya ivuga ngo amaze kugira iyo minsi mikuru ntashaka gusubiramo. Pendant 7 jours nta kintu na kimwe co mu bwami bwiwe afise, nta kintu na kimwe ateretse abantu. Iminsi irenga 180 n'iminsi 7 iri special. Ndababazega abantu b'Imana, mwe muronka ibintu mwereka abantu by'ubwiza bwanyu iminsi 180, baraba babona bavumbura ikindi batari bwabona, sivyo? Uku ni kuyu mwami yari puissant. Ariko ku munota wa nyuma ngo ahimvye, amerewe neza, ibintu byose yabiberetse, aravuga ngo ikintu ca nyuma ngomba kubereka, ngira ndabereka umugore wanje. Ndagomba kugira ngo Apocalypse twereka ko ikintu ca nyuma Imana izokwerekana umumome wayo ari wowe jewe na wewe. Yesu ashimwe cyane. Nico kintu ca nyuma Imana izopresenta. Yesu ashimwe cyane. Ntibizoba cagiye azoza gutora ishengero, no.
Bibiliya ivuga ngo niyaza gutora ishengero tuzomara imyaka tuganzanya nawe, ariko hariho renose, hariho umunsi mukuru uzotegurwa, uravyumva, uzoba igihe Imana izoba iriko irahana amahanga, iriko irata Satani muri Gehinomu. Ni ukuvuga ngo ikintu ca nyuma, uravyumva, Imana izokora, izokwerekana ubwiza bw'ishengero ryayo. Yesu ashimwe cyane. Izokwerekana umugeni wayo, kuko niwe ikunda mu vyo yaremye, nico ikunda mu vyo yaremye ishaka kugaragaza. Uyu mugore Vashiti ntiyigeze atahura igihe Imana yanyigisha kuri iri jambo. Imana yarinyigishije vraiment mu buryo ni inkuru isanzwe yo muri Bibiliya y'umugore atumviye umugabo wiwe, ariko Imana yayinyeretse, inyereka combien dushobora kutareponda ku muhamagaro bikatuzanira ikibazo gikomeye. Uyu mugore ngo yari kumwe na wene n'abandi bagore bagenzi biwe, na wene yateguye umunsi mukuru, kuko umwami afise gloire n'umugore afise gloire, siko abantu b'Imana. Rero danger ahantu iri ni igihe icubahiro Imana iduha kidutera kwibagira icubahiro cayo supreme, sisiko mu nyuma. Ni igihe Imana impuza ikagera ibintu nkeneyemwo, reka tuvuge Imana ikambwira ngo genda uramutse umuntu akengeretse, hama na jewe nkaba numva ko namaze kuba quelqu'un, nkaba numva hari amazu ntoba nkijamwo, Imana igashaka kunyikorako, ariko nanje nkarungi kuwundi muntu kuko nanse guca bugufi, kuko numva kwica Imana yangize kitontuma nja hajya ahantu. Sisiko muko muravyumva. Imisi yose hariho conflit d'intérêt, imisi yose hariho danger. Igihe Imana yaguhaye icubahiro ikakugira ikintu, hama ici kugize ukagikoresha mu kutayumvira. Muranyumvaga abantu b'Imana? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Wo kwibaza ngo ibi bitusha abantu Imana yashize hejuru cyane, ariko twese aho tugeze, aho tungana twese turi menase n'iki kintu, umwe wese ku ruhande rwiwe. Vashiti ngo ari kumwe n'abandi bagore, bisobanura ngo umwamikazi yari busy n'abandi bagore. Peut-être yakarabereka amadiyama umugabo yamuguriye, peut-être bako barayadiscutako, peut-être nukuvuga ngo n'uyu mwamikazi yaramaze kudevelopa centre d'intérêt yiwe. Reka nababwire abantu b'Imana, danger ya elevation canke yo guhezagirwa n'Imana rimwe na rimwe aho Satana bikoresha, nuko Satana araza akitiza icubahiro Imana yaguhaye, nawe we mucurico ukuba ku bundi bwami bwawe. Ndashobora kuba ndi umupastori nkubaka ubwami bwanje muri eglise, sinubaka ubwami bwa Kristo, nkabatera kunyemera, nkabatera kugenda muramvuga. Ndiko ndavuga ibintu kweri, muranyumva? Murumva ibintu ko ndavuga? Bibiliya ivuga ngo Vashiti yanka kwitaba umugabo amutumye ko ngo amwerekane. Ni ukuvuga ngo umugabo mu byo yerekanye byose, objectif y'iyo minsi mikuru niyo kwerekana gloire yiwe. Pièce yiwe ya nyuma yo kwerekana ubwiza iruta izindi zose yerekanye, c'est sa femme. Shengero ry'Imana ni twebwe bwiza bw'Imana mw'isi. Imana yashinze yuko abaganzi b'inyabubasha, aba autorité de domination, Imana yashimye kwerekanira ubwiza bwayo biciye mu ishengero. Imana yerekana ubwiza bwayo buri varié au travers de son église. Nukuvuga ngo nta kintu na kimwe wewe Imana iriko iragushiramwo hejuru gitumbere yuko wewe izina ryawe turivuga mu gisagara ca Bujumbura, canke wowe ucika umuntu abantu bose babona bakunama. Nta na rimwe elevation y'Imana ifise objectif yuko wewe ucika igitangaza ngo abantu bakwadore, ariko iyi Imana igushize hejuru ni kugira ngo wowe maze gushika hariya hejuru ugarukana ibintu byose kuri objectif principal, uvuge ngo ubu bwiza bwose n'ibi byose mfise ahanini yasi jewe, ariko niyo nukuvuga ngo elevation yacu ikwiye gupointa ibintu byose ku Mana, niyo adoration. Igihe abantu bakwemera bagasanga nawe urafise ico wemera, igihe abantu bagufelicita ariko bakumva ufise intahe, urafise Imana wemera, igihe abantu bavuga ngo igitangaza ukavuga ngo si jewe ariko nabishobojwe nayo, igihe atakintu na kimwe wakira kitari pointe vers Jésus. Bantu b'Imana, ndarangije ndababwira, igihe cose mu buzima bwawe wumva uri kuradigarana na Yesu amasifa, uri muri danger. Shaka wisonzeshe, shaka usenge, shaka ukoboka amavi,
aussi longtemps ubuzima bwawe butari motive no kumenya ngo hari umugabo duserva, uri muri danger. Bantu Imana iriko irateza imbere muri ngaha, tugira amahoro. Kwanza nta muntu avuga ijambo yicaye, tugira amahoro. Tugira amahoro. Bantu b'Imana, icari cyo cyose uri kuraba, icari cyo cyose uri kuragirwa, korera inyungu z'Imana mu iterambere ryawe, muri elevation yawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko biroroha ko tuba nka ba Vashiti, wamara gutangura kwa muri ko uri sollicité, urondegwa, uri apprécié, buhoro buhoro utabizi ugatangura gupakurura Imana, ku buryo Imana yanaguhamagara ukaba utagishobora no gutonda no mu nzu yayo, ukaba utagishobora. Murambona abakristo babasivirize bakritika ivy'Imana, bihora bintweza vrema. Ukabona umukristo ariko aratera imbere akatanga kuvuga ngo kwajya mu ma église, ako kibagira mu ma église utabaye gukritika. Wowe wakirijwe mu nzu y'Imana uri imborego, ico wavuyemo cyose n'Imana yakikugize, Imana iraguha izina. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubu bintu byose usigaye binegura ngo ngo nugusubira kurovoya ngo certaine chose, fine, ubihovaye uri outside cyangwa ubihovaye uri inside, kuko uyu n'umubiri wa Kristo, uyu n'umufiance wa Kristo, uyu n'umugore wa Kristo, uyu n'umugeni wa Kristo. Icabuze cyose amatashe yoba afise, amaride yose yoba afise, Imana irakwiteze ko kukontribue kugira ngo amaride n'ubucafu bwe bumuveko. Ntitunegura le corps de Christ, ariko turakontribue kugira ngo corps ya Kristo imererwe neza. Vashiti yadevelope centre d'intérêt yiwe gushika naho atagishobora kwitaba umugabo. Eputu uyu mugore gloire yose afise ayifise kubera ari umugore wa Asuerus. La preuve, hageze kumukura bahamagaye umwami yagirishije defile, nukuvuga ngo yari yamutoranije, nawe yamutoye muri defile do mode, ntoyujya. Ntituzi kahise ka Vashiti ingene yari ameze, ariko ico yabaye cose n'umwami yakimugize. None ko ico twabaye cose ari Yesu akitugira, ni gute tukigaruka tukagikoresha mu kumudesobeyisa cyangwa mu kutisometa kuri we? Ndarangije mvuga ngo Imana idevelope iyi attitude mu mitima yacu, aho ukwadoha canke guhimbaza kwacu kw'Imana tugira attention, ntihagire domaine nimwe canke ahantu na hamwe twumva umenga Yesu twomunyegeza. Sishaka kuja mu exemple menshi, ariko mpora mbona ingene abakristo bevoriwa bahinduka ibindi bintu. Ejo bundi naraganiriye n'umuntu ndamubwira nti ndasenga Imana kuzobona abakristo bari prospere, Imana yahezagiye, ariko bari devowe kuri Kristo Yesu, kugira ngo bitwigishe ko mutarondera Imana kuko mukenye canke mwagonze, ahubwo ngo bitwigishe yuko kandi vyigisha abandi bantu yuko naho wocika rurangiranwa urubaha Imana, abantu bakamenya ico bubaha, abantu bakamenya ngo millionnaire canke milliardaire Eric asonera Yesu. Ivyo abantu bakabona adoration mu buzima bwawe, muri attitude ukunda Imana yawe, wiha Imana yawe, no muri elevation yawe. Kuko nimba warakunze Imana ufutanya atacuravamwo, ni iki kigutera kugira inyota ku nyungu zayo igihe uri muri elevation? Bibiri ivuga ngo Vashiti yateye ishavu umugabo ritagira uko ringana kuko yanse kwa paresa. Ndarangije mvuga ngo ntimureke kwa paresa, ntimureke guseruka igihe cyose Yesu ari karabahamagara, peu importe aho Imana izobibashikanye, peu importe aho muzoba muri. Iyi message bamwe bumva atari yabo ko bibaza ko ataraho barashika, ariko vuba muri uyu mwaka w'ubwiza benshi mugiye gushika ahantu, n'imyaka ikurikira mugiye gushika ahantu, muyimbikire muzoyumviriza nimwashika. Umuntu umwe yarambwiye nega pasteur, vema wowe wigisha neza, wigisha neza vrema, kandi wowe muri interesa, kandi birumvikana kurigisha ko hari ibintu udahora uvuga wowe uvuga, tako turakeneye cadre yacu, uravyumva, turakeneye cadre yacu, abantu genre abantu bateye imbere. Kandi kuko kuza dimanche biragoye, turonderera ikintu basi cha dimanche après-midi kimara umwanya muto, curte yacu irateba. Aho kenshi umuntu ariko arakubwira gutyo atangiye kunyerera, atangiye kuva muri eglise, atangiye kuguha ama suggestion, uravyumva. Ariko abantu b'Imana nimba ari ibintu binshisha bikansesema, ndanga umuntu mbona bimunanira kwikonsakra yari karatera imbere. Ndarangije mvuga ngo
icyo ari cyo cyose woba, haleluya, ntuzorutasuye ruzi, siko ntuzoruta Salomo, ariko ndakwinginga ngo muri elevation yose Imana igiye kugushiramo, Imana igiye kugushikanamo, niwubaka ubwami bwawe mu bwami bw'Imana, kuko uzoba uhejeje gusomborotsa intambara utazoshobora kunesha. Imana ibahezagire. Murashobora guhaguruka dusenge. Ndashaka uyu munsi dusenga ushimira Imana, tuma ndagushima ko wangize umugeni wawe, ndagushima ko uzoza kuntora, ndagushima ko uriko urantegura. Yesu ashimwe. Munyemerere dushimira Imana integuro zayo ku buzima bwacu, vyikira ategura mu buzima bwacu. Mwese munyemerere duhaguruke ko ikorane cacu kirarangiye, ikorane cacu kiraheze. Haleluya. Mwese muvyaguruke. Haleluya. Hagurutse mwicaranye kugira ngo duce tubandanya. Haleluya. Ariko kandi amina, uhaguruka uvutima, ndagushima ko wangize umugeni wawe. Haleluya. Ndagushima ko wangize umugeni wawe, ndagushima ko wampaye ubwiza buruta ubwa Vashiti. Haleluya. Kandi wongere usaba Imana, Imana nshoboza kukumvira muri byose, nshoboza kukumvira mu rugendo rwanje, nshoboza cyane cyane kukumvira muri elevation yanje, mu gihe canje cyo kwishurwa, mu gihe canje cyo gutabagwa, mu gihe canje cyo kubona inyishu zawe. Mana unshoboza igihe cyose kwama ibintu byose biri centre kuri wewe. Mvuge nka Yohana ngo birakwiriye ko nzimanga na wewe wagashigwa hejuru. Haleluya. Uko Imana igushira hejuru, uko Imana igukuza, niko responsabilité zawe na redevance yawe na redevabilité yawe plutôt à l'égard de Dieu kubijanye no kwisumeta kuri yo igende ibikomeye. Narabonye abakozi b'Imana benshi basubirira inyuma canke bagira amasanganya canke bagwira mu gihe cabo ca elevation. Kubera iki? Kubera bubatse ubwami bwabo mu bwami bw'Imana. Ariko ndaje kubabwira ngo tashe yacu ikomeye kandi yamigoye mu rugendo rwacu, ariyo Satani yamakorerako, nigihe cyose kushaka kuduteranya n'Imana, mu kudutera kwifuza icubahiro c'Imana. Natwe tukumva biraryoshe ko abantu batubwira ko turi beza, batubwira ko dukomeye, ko duhambaye. Uko ugenda utangura kubiryohererwa niko ugenda ubirondera. Twarigeze kuba dufise Denaramuzi, hari muvuga butumwa, igihe cyose yaba yigishije yaca ashaka ko muza kugira commentaire ku byo yigishije. Rero Deni kubera ari umuntu yigirisha cyane, amubonye aja hari yacakata agakwepa, kuko yarumva ko ataza kumubwira ko yigishije neza kandi yigishije nabi. Urabona, twese muri domaine yacu ndashobora gushaka commentaire nziza, warayimpaye nkaguma ndayirondera, ugaca ntangura commentaire ya message nigishije kugira ngo twigire ko commentaire, kuko nshaka kuba booster. Nivyo muzore mumbwira ko mwafashijwe, ariko ntimuze mubigire birebire, ntimuce mubinyima. Uravyumva, biramfasha kumenya ko wafashijwe. Ariko iyo utanguye kurondera cyane ko abantu narabonye ico kintu ni kibi, kirasambura ubuzima bwawe. Haleluya. Il faut que imisi yose wama wibuka ko nous sommes des adorateurs, niwe dushira hejuru, niwe twiyumvirako, niwe byose bigarukako, niwe. Haleluya. Ega abantu babonye ivyiza vy'Imana muri twebwe, turi umumome, turi mugeni wa Kristo, turafise ubwiza bwa papa, turafise ibyo dufise vyerekana la beauté, uravyumva, et la bonté de notre Père, biri normal, ego vyaprecier. Gire gute ariko still attention kuri wowe uronka utagumurondera no kudashaka mu bisangira, kuko ntidushobora kubisangira. Yaravuze ngo ntawe nzopfa nemere ko dusangira icubahiro canje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hoba hari umuntu ari ngaha uno munsi, abandi mwiko murasenga, mwe murasenga, ashaka kwakira Yesu, avuga ati ndashaka guha ubuzima bwanje Yesu, sindaba umugeni wa Yesu, sindamwakira, sindanateguye ku munsi wa mariage, sindamuha ubuzima bwanje. Nimba uhari wihute. Haleluya. Kuko uno munsi arashobora guhindura ubuzima bwawe ni wamwizera ukamwakira. Ninde ari ngaha ashaka kwakira Yesu, avuga ati sindamwakira, sindagira decision gukurikira Yesu ubuzima bwanje bwose, sindamuha ubuzima bwanje, ariko uno munsi numva ashaka kuba mu bafise iryo sezerano ryo kubana nawe. Nimba uhari uduze ukuboko kwawe. Uri hehe muntu w'Imana? Urahari? Wowe uhari uno munsi muri kino gitondo? Urakoze, urahari. Haba hari yundi ari ngaha anya rapidement. Yesu ashimwe. Rini iteka, iyi ni mariage idasanzwe. Mumfashe mumuherekeze tumusengere. Haleluya. Mumfashe tumuherekeze tumusengere. Haleluya. Aze hano imbere, n'abandi muze ngaha imbere, uvuga uti uyu no munsi ndacika iziriko, ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu ambere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje, ndagomba kumwiha. Haleluya. Ushobora kuba usengera muri life center canke usengera mu gishenga yako utarafata iyi decision. Iyi ni ingingo ufata ku gatwe kawe. Iyo utarayifata
upfuye ntuzoja mu ijuru, upfuye haleluya ntuzobana nawe ibihe bidashira, ariko kandi iki ni kiduha access kuri we no ku buzima bwiwe. Haleluya. Nimba hari undi ari ngaha yubahutse ari hano hantu yaje avuga ati uyu n'umunsi wanje waje kudutemberera, ntugire ubwoba, satani arakunda kuduteza ubwoba, ariko ubwo uyu munsi ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu. Nimba uhari urahawe ikaze uze hano hantu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Christian urashobora kuza kumfasha dusengere uyu mwene data, umusobanurira ikibaye ku buzima bwiwe, hama tumusengere. Haleluya. Nitwaheza gusenga ya makartier bavuga muraza gusigara igikorane gihese. Haleluya. Ndashaka amajwi yanyu twese dushimira Imana ko yatugize abageni ba Yesu Kristo. Haleluya. Abageni muri ngaha ndashaka amajwi yanyu, abageni. Haleluya. Oh Mana turagushimira Mana muri kino gitondo ko washimye kutwita abageni bawe, ko wadukoye amaraso yawe, ko waducunguye Mana yo mu ijuru kugira ngo tuba abana bawe Mana, kugira ngo Mana mu gihe c'iherezo Mana uzoze kudutora nk'ishengero ryawe. Kandi Mana waduteguriye umunsi mukuru, waravuze Mana mu ijambo ryawe ngo hahigwa abatumiriwe, abatoranirijwe ubwo bukwe, hahigwa abatoranirijwe ubwo bukwe, hahigwa abatoranije kuba muri ubwo bukwe. Ndagushimira Mana yo mu ijuru yuko guhera muri 92 narakwakiriye nitwa umugeni wawe Mana. Imyaka yose hari ivyo ugikora muri jewe, uracanyoza, uracantunganya, uracampingura, uracankura kw'amarabaga, uracankura kw'amatashi, uracankura kw'amaride, uracankora kugira ngo uzonshikirize, kugira ngo Mpwemu Yera azokunshikirize ntunganye nsa neza. Ndagushimiye ku gikorwa cawe co gutegura Mana ishengero ryawe, ndagutumye gushimira igikorwa cawe co kuntegura, co kudutegura nk'abana b'Imana, nk'abakwizeye Mana. Ndagushimiye Mana, ndagomba ico gikorwa cawe kibandanye Mana. Musaba uti Mana bandanya kunkora, ndakwemereye unkore hahandi ngwaye, ndakwemereye unkore hahandi hagoye, ndakwemereye unkore hahandi ntashaka kurekura, ndakwemereye unkore no muri za nyungu zanje zindi, ndakwemereye unkore, ndakwemereye unkore, ndakwemereye umpingure, ndakwemereye Mpwemu Yera ico wahari w'ishengero kwari kugira ngo uritegure, uryigishe, urishikane mu vyo kugororoka, uryigishe ivy'amateka, urihe gutahura Mana. Mpa gutahura Mana, mpa kwiga Mana. Hindura ubuzima bwanje Mana, kora igikorwa cawe mu buzima bwanje Mana. Ndabizi yuko Mana namaze imyaka myinshi njana na wewe, haracari ivyo ugomba gukora, haracari ivyo utumbereye gukora, haracari ivyo ushaka gukora. Dukore Mana, dukore Mana, dukore Mana, kugira ngo mu gihe gikwiye twerekane ubwiza bwawe mu mahanga, kugira ngo mu gihe gikwiye twerekane ubwiza mu miryango yacu, kugira ngo mu gihe gikwiye twerekane ubwiza mu babanyi bacu, aho tuba, aho twegereye Mana. Dushobore guhindura ibintu Mana, duhindure Mana, utugira ama instrument ya transformation, utugira ama instrument yo guhindura, utugira igikoresho cyo guhindura abandi Mana. Turagomba kubenefisia igikorwa cawe muri twege Mana, kugira ngo ico gikorwa cawe muri twege Mana kigende gishike no ku bandi. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, muri kino gitondo ashengeye abantu bawe, ndakuragije abantu bawe, umumwe wese ahateye, umumwe wese ama imperfection afise, umumwe wese intege nke agifise, umumwe wese ahananigwa. Ndasenga ngo Mpwemu Yera ushishikare gukora igikorwa cawe mu buzima bwacu, co kuduhingura, co kudukora, co kutugira beza, kugira ngo wa munsi tuzoboneke turi beza. Ndagushimira Mana iyo objectif yawe, ndagushimira Mana iyo ntumbero yawe Mana. Ndasengeye abantu bari hano hantu kugira ngo bashoboze kukwitaba igihe cyose ubahamagaye, ubashoboze kukwitaba igihe cyose baguhamagaye Mana. Igihe cyose ubahamagaye bashoboze kwitaba, bashoboze kubaha Mana. Shira muri twege umutima wo kwisumeta kuri wewe, kugira ngo Mana ngo combinaison ya soumission yubakiye ku rukundo icrée le miracle de la bonté, icrée le miracle de la vie, aho abantu bashobora kubona ibitangaza n'ubwiza n'ubwenge budasanzwe kubera ishengero ryawe ririsumi kuri wewe. Urakoze Mana kuri uyu yakiriye Yesu kuri uyu munsi muri kino gitondo. Ndamusengeye Mana, ndamwatuye kugira neza kwawe. Reka ico gikorwa gitangure mu buzima bwiwe, reka ico gikorwa kibandanye mu buzima bwiwe. Reka Mana umukuze, reka Mana umubohora ikintu cose Mana. Wandika izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo kugira ngo nawe nazokubone gihe uzoza gutora ishengero Mana. Ndamwatuye kumugisha, umukiza ingwara yose iri mu mubiri wiwe, umubohora ikintu cose kibi kiri ku buzima bwiwe, umwigishe kandi umukuze, kandi umuhe gukurira mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana amen, abantu b'Imana amen.